umuziki turi mu bihe vya covid ndibaza yuko covid iri ngaha mugabo menga yaje igana toga baririmba umugani wa KIDUMU twabaye imbwa abantu benshi nibatahuye ivyo KIDUMU kibido yavuze ahubwo baci basimbirako kubimbwa sikuita ngo urimbwa ushaka kunyita wambwawe none ndi imbwa ari muri office sio mambo unabwira abantu muziki unalipa kivyako muziki unalipa YouTube inatupa pesa sisi kuna wasanii YouTube haipati pesa ya mimi napiga deal nishafunguka akili nafanya vizuri tukora vyinshi abarimvyi bavyumva dukora vyinshi mugara abaririmbyi benshi bishinga ama showbiz bishinga ngo bavumbure abantu babona ko mutacu mumaze nibajya abantu butobita abashaka gutukisha umuziki Burundi ama TV online kana kivuge banyumva TV online namba munyumva ndashaka kivuge kintu muri benshi cyane mugara abantu bakora koresha umuziki nabi batukisha umuziki ndundi bashala namba yaronse Azania iramufasha dushaka n'izindi company zikorwe nkuko mugusanga rero ama smart leo limited ziko zirakubita imiziki zidandaza amakarte simu zivuza imiziki zacu zikamagaza abantu mu ndirimbo ziri hit z'abaririmbyi ugasanga muri vyasohoye indirimbo ikirari mumko muraca amafaranga mu mashira hamwe mugabo ugasanga umuririmbyi nawe inzu bamwirukana mu nzu apanze ari no munza kubona mu video ya jewe na BLACKG umwigeme nyene atavyorosha cyane tuzobona muri video yanyu ya iyo anje na BLACKG afise uno okay Cristiano ne yajavahe tamalizia mwaka kwa nyimbo zangu 2 na video queen atakuwa ni mwanamke anaitwa Flora Boss Lady yuko Dubai na ndio atakuwa mwenye video queen iko nakuja hapa wacha we BLACKG na jewe after ya collab barule entre Oleg amwe na MB data comment zacu nibaza bose ni product zimaze kwandikwa jamani abafans ba bien fema mukaye wakula. Hello guys, muraho meze neza kuri mikroni za wacu habibu kwa turi kuri ImperialTV +257 nkuko mubibona mu kiganiro cyacu cyo no munsi turi kumwe n'umustar komeye cyane ngaha mu Burundi benshi bamuzi ku izina rya Bien Frima boy Frima bite uraho meze neza sekunda kabisa ndabona urashi no munsi twajanishe twasabivuga bono imana ibigize nuko nyene ndibaza vraiment umengani ahubwo umenga twari mu gahunda ibaze vraiment Frima banzu uramutse abakunzi bawe ndabaramukije bose abantu bakurikirana TV ImperialTV ari umujournaliste mwiza avyibushe so mutoye macho afise ibibazo byinshi Frima chamaze imisi tubona dima uri amuvuma mwino misi iki kikutera kuba uri amuvuma ok abandi ba star bicaye ukuntu umuziki turi mu bihe vya covid ndibaza yuko covid iri ngaha mugabo menga yaje igana toga baririmba umugani wa KIDUMU twabaye imbwa na uremeye kuri imbwa no ujya n'umugani twabaye none rindire tutabaye imbwa nindi umurindi yakora kuri amakaraoke none kubera kimwe mwaciye mu complaininga vuze ujya mugani abantu benshi nibatahuye ivyo KIDUMU kibido yavuze ahubwo baci basimbirako kubimbwa sikuita ngo urimbwa ushaka kunyita wambwawe none ndi imbwa ari muri office sio mambo unabwira abantu rero tureke gusamazwa nabijya bo KIDUMU ravuze umugani ujya mugani vraiment kuri je nabonye ko ari ivyo none abakaraoke live nibakivuza ubare bugara 3 turimbwa mugabo rero bo ngagomba mvuge gukya mu baririmbye ko arakora nico babona rero turi muri quarantaine kuvuga twavuga ko turakora bamwe twibikira ibikorwa abandi bakabibonesha rero we abaririmbyi rero bimbwa baca baboneka badafise uburyo cubimbwa okay ama mugani rero adufashe Frima wewe twarumvise ko kusiba bamwirohera Nirohero. Sasa hiyo rohero mimi nilipataga habari kama una demo hivi wa woman ndio anakulipia nyumba. Uongo ukweli? Hizo habari nani kazikuka? Umbea tu wa mjini baba yangu udaku. Watu wanasema sana. Bo mimi Frima kwa mengi change kuvyinshi sho kuvuga kina kimwe. Bo kuko uno musimani tamwe kugua ugatera imbere abantu baza na vyinshi. Wakisikia sasa kesho Frima anatembelea gari si watasema sana bondi baza yuko na misi ni sigaye mutambonye mu muduga w'iwanje wacha we niyo mpamvu nakwete abantu bavuga byinshi bo ama byo kuvuga ngo umukobwa ndira inzu none kabuki je nakosha kwiri inzu ama ivyo bisu nibiki
abantu bavuga vyinshi sivyo. Afise urakora umuziki unalipa kivyako. Muziki unalipa, YouTube inatupa pesa sisi. Kuna wasanii YouTube haipati pesa. Mimi napiga deal, nishafunguka akili, nafanya vizuri. Tukora vyinshi. Abarimvyi bavyumve. Dukora vyinshi, mugara abarimvyi benshi bishinga ama showbiz, bishinga ngo bavumbure mu buryo bubi. Yego. Ariko twe twamenye ko ngo ukundwa n'abakobwa bari Oman ari bo bakurihira inzu ibintu nk'ivyo. Ndonye wanakuweka mjini. Barabesha. Barakubeshe? Barabesha kuko Fima Boy. Abakobwa bo muri Oman. Oman. Ni diaspora bo barakunda muri mvyu Burundi. Fima Boy muri mvyu no mu Burayi. Aro ba Mario Balotelli ba DJ Kiss. Ba Janviero. None abantu bavuga vyinshi vraiment turakunda kubona abastar benshi ngaha mu Burundi badatanga ama interview ku ma TV online. Est-ce que wewe kubera kubikora ntucubona umenga urasuzugura parce que benshi baradusuzugura ariko wewe kubera kubikora? Hari impamvu urabona TV online kabukino utanga ikiganiro zirya TV no izo strobereza ikiganiro iwacu arobamo baba journalist batatakoranye ikiganiro na Natasha adakoranye ikiganiro na KIDUMU abona yuko TV iwe wapi hanini bamenye ko TV amakuru muririnzi none mugabo ufuye tuzokumva bavuga amakuru y'umuririnzi kabuki toyavuga ari muzima rero bamenye rero music tuko turakora ni muziki ukomeye cyane ni muziki uryoshe ni muziki uri romantic abantu benshi bamenya yuko tutwo turakora rero bavishiremo ko turakora music. Hari abatabona yuko twebwe dufise ico duterereye muri industry y'umuziki ngaha mu Burundi. Ese ko babwira iki abantu babona ko ataco tumaze? Abantu babona ko ataco mumaze ni bajya abantu tobita abashaka gutukusha umuziki Burundi. Ama TV online kana kivuge banyumva TV online namba munyumva ndashaka kivuge iki muri benshi cyane mugara abantu bakora koresha umuziki nabi batukisha umuziki ndondi. None no munsi niko ndakorana na ImperialTV baje kuronga makuru kwa Fima Boy baje turabaha ikiganiro tuko turavugana mugabo ugasanga ari abandi ba journalist ngo turamuvumbuye ukurutukisha umuziki wacu mu makongo ngoma naguhanura ukuratukisha umuziki wacu mu makongo. Ndibaza yuko uri umujournalist urazi umuziki w'Urundi ko atanahamo urashika urazi yuko umuziki wacu keneye vyinshi uno munsi muri vya ko ari igwanako akora vyinshi aba manager n'abadufise amashira hamwe ari mu Burundi na nakimwe adufasha mugabo okacugenda hagi ukavuka tukisha muziki w'Urundi nindi umuntu wo muri shira hamwe canke campagne azoza kudufasha twebwe ngo adoa ma contrat dukore reka dushimire Natasha la namba yaronse azania iramufasha dushaka n'izindi company zikore nkuko mugo usanga rero ama smart leo limited ziko zirakubita imiziki zidandaza amakarte simu zivuza imiziki zacu zigamagaza abantu mu ndirimbo ziri hit z'abaririmbyi ugasanga muri vyasohoye indirimbo ikirari muko muraca amafaranga mu mashira hamwe mugabo ugasanga umuririmbyi nawe inzu bamwirukana mu nzu apanze. Rero niyo mpamvu navuga rero tureke gutugisha umuziki dukore music nko twikorera ivyo wacu umuziki wacu umeze bien please dukore ivyo dushaka. Jeffrey Maboy nzohereza emission abantu bose bifuza ko dukorana mugabo gusa ico zo kwanka gutukisha umuziki ndondi. Bien sûr, merci beaucoup. Hama twinjire neza muri industry yawe y'umuziki. Twarabonye collab yawe na Estanish. Woyivuga kwiki dis-moi? Estanish, merci. Ni umukobwa mwiza. Ni umukobwa azi umuziki. Estanish twarakoranye umuziki tuja muri studio niyo yakoze ziga piano pam 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 Estanish bass Estanish Fima Boy rumva yakoze ibintu vya bien indirimbo abantu barayikunda ubu indirimbo imikora neza. Okay hama iyo ndirimbo mwakoranye na Estanish na hema challenge wabonye ikintu cakugoyemwo muri ko murakora umuziki wanyu? Ikintu cambere nabonyemo cyangoye cyane ni hamwe Estanish na Fima Boy kugira ngo ndamuronke nabanze guca mu burongozi bwe ari muri label yitwa book live label umva narinze gucayo basaba byinshi mugabo Imana irabikora ndabishobora byose byo bansavye ndarangura video nabose barayikunze. Okay hama we igisohoka wari ugeze wicara hasi uribaza yuko bari umuziki uzogera kure kuko irahitinze bino misi kwe warigeze uvyumvira gato? Yego kabisa bo je urumva igisohoka
nagiye numva umuntu bita Vasco akora akunda gusigura amasinema yo muri Tanzania. Okay, Vasco DJ. Yeah, arayivuga ko ikintu uvuga ati niwe uzurabe ndabigutumye genda urabe mu baririmbyi b'u Burundi ni Freema Boy na Estanish yagerageje kuvuga mu ndirimbo kuko yarambwiye ati niwo bwa mbere nabonye telefone nazi nimero ambwira ati iyi ndirimbo nayikunze kurikirana sinema zanje niko ndasigura uzokumva ndashima Imana bo indirimbo cikubitwa muri ATV yo muri Tanzania televiziyo nini y'igihugu irakubitwayo none asigaye iki reka dukore rero nabonye yuko ijya ndirimbo yasose n'umuti kabisa. Okay, reka mwikorera kazi umuziki wikore wivugire dimwa hama turamaze imisi twumva yuko uri ufite collabo na BLACKG na mahumeur canke nivyo narajeje no gupostinga nibaza picture location marayibonye ni indirimbo iriho kuko nari naratanze playlist ya makolabo ngiye gusohorana na mugabo ahavuye Estanish utugiye kwa Black Africano nibaza ni indirimbo ya Afro Buja. Okay, who is next after ya BLACKG ni nani atafata? Reka ndabaye abantu abafanzi banje bumvirize bazoshashira muri commentaire hanyuma at BLACKG na jewe after ya collab barure entre Oleg amwe na MB data comment zacu nibaza bose ni product zimaze kwandikwa. Jamani abafanzi ba bien firma mukaye wakula urumva baze na new generation amwe na generation ikura bikora neza bo entre ya MB data amwe canke Oleg batore mu commentaire amacu tuba kuko je Freema Boy simvuze ngo kubera naborewe no nibaza naravuze ko Estanish BLACKG bamaze kubona ko igomba isohoke bo inyuma BLACKG na Estanish BLACKG na Freema batore rero entre Oleg canke MB data. Okay. Hama turiko turarangiza ikiganiro ndabona umenga tugusanze mu kazi nko peut-être turabisigura abafanzi bawe tugusanze mu kazi uri kurakora uri mu biki ngaha ndinga no muri vitwa adat nindira gatoyi Krista Benfema uhamagaye umudada ninde witwa Krista bangali kwenye TV uyu no mwigeme aje atavyoroshe ribaza muza kubona mu video kwine je nyene kwabunza kubwanje nemeye kandi akora bikora neza naje ari video y'umugenzi to Adat agomba kore mem Krista azoba ariyo ama nawo nyine ari ngaha uyu ari no muza kubona mu video ya jewe na BLACKG. Okay. Umwigeme nyene atavyorosha cyane. Tuzobona muri video yanyu. Ya iyo anje na BLACKG afise uno. Okay, Cristiano ne yajavahe. Cristiano Murundi aba mu Cibitoki. Ngo bo asanzwe akorera muri Tanzania Dar es Salaam. Dar es Salaam ndo naishi. Okay. Freema umejitahidi? Mimi ni Freema bomba kumukuru umuntu Tanzania ukamuzanino bisaba amafaranga. Jitalie pale mama. Asante. Freema navyorosha. Hama Freema kweli ki mwino misi uri kurakora amakolabo cyane. Kwa nini usifanye muziki wako uko mwenyewe? Nimefanya muziki wangu sana mwenyewe. Wafanzi wananiambia Freema Boy changia na wengine. Zile nguvu zangu na za wengine tufanye kitu kizuri. Nimefanya mimi mwenyewe. Huu 2021 ni kufanya na wengine. Lakini nikifikiri abati ya hizo nyuma ya hizo kolabo tamalizia mwaka kwa nyimbo zangu 2 na video queen atakuwa ni mwanamke anaitwa Flora Boss Lady yuko Dubai na ndio atakuwa mwenye video queen iko nakuja hapa. Wacha we. Hama Freema turangiza ikiganiro kibazo cyanyuma. Turamaze imisi tubona aba diaspora nko bavuze ba DJ Kiss bande wana mchango gani katika industry ya muziki hapa Burundi? Support tu wasanii wenyewe uwezo mdogo wale wanataka kufanya kitu kizuri wana support. Hakuna kitu kingine. Sorry. Wale pale. Unasikia? Wenye kitu kingine. Sasa kwenye muziki napasha tuko update. Okay. Na tufanye kitu kizuri mtu akupende. Na kama wale kina DJ Kiss wanafanya muziki, juu muziki wetu uendelee. Okay, thank you so much. Hama jumwe akajambo kamwe kuba fans ba Bienfait ko mubibona basha ari busy ari mu kazi tumusanze mu kazi muramwihanganira Bienfait akajambo kanyuma kwa fans bawe turangiza ikiganiro. Our fans turabakunda fans donji music is power muziki uko bien abwa ImperialTV ni TV novuga ni ya mbere
ekangura marori ImperialTV ikirakora cyane. So wako update, wanafuata kipindi cha wasanii. Mungu awabariki, mnatusaidia sana. Thank you so much. Kila kitu mtapata kameramani mnene kule Bogart. Jamaa na mandevu moya Rick Ross. Sawa sawa. Nashukuru sana. Thank you so much. Bimfima turagushimiye cyane ku mwanya wawe. Wakoze kubana natwe muri kuno munsi. Ego, merci. Nkuko mwavyumvise ni Bimfima ariko tumusanze ahantu ariko arakorera ni video ariko arategura umuziki wa mushasha atujwinga utayitwaje. Ariko mwumvise ko afite amakolabo menshi n'abantu benshi. Ndabibutsa kandi kugira ama subscribe, like, share, ama commentaire y'ibintu byose mwa mwifuza ko twashikiriza kuri micro ya Rizwadi Habib. Nyuma kamera ni Akbar. Ciao.